twari turi mu rugendo n'ivyo rugendo rwadushikanye mu bihugu igihugu ca Kiba. Ubwa mbere na mbere mu gihugu ca Kiba cari igihugu ngira ngo atamukuru w'igihugu yari bwakigendere kandi ari igihugu kigenzi cyane, bica bituma rero mbanza kugira urugendo rwo kuramutsa igihugu nk'Uburundi buramukanya n'igihugu ca Kiba. Ico gihugu gisanzwe dufitaniye imigenderanire myiza kuko murazi yuko no guhera mu imbere y'ibihumbi 2015 igihugu ca Kiba caguma gishigikiye Uburundi, aho hariho ibindi bihugu vyariko birashaka kugwanya igihugu c'Uburundi. Rero twarashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu turaganira ibijanye n'imigenderanire y'ibihugu byacu aho igeze, hanyuma turashobora kubona ko kare twahora dukorana vya kivandimwe gusa tutaragira amasezerano aboneka, arico gituma twaciye dusinyiranira amasezerano abiri, amasezerano yo gufashanya mu bijanye n'iterambere n'amasezerano yo kugira urunani mu vya politike n'imigenderanire kuguma turiko turakorana. Mu bisanzwe mvuze nti twara dukorana kivandimwe kuko murazi yuko igihugu ca Kiba gihora cakira abanyeshuri b'abarundi baja kwigayo. Mbere nkaba naboneyeho n'akaryo duhereje kugira uwo mubonano yuko ntembera ndaba mu bijanye n'iterambere aho bagejeje, cyane cyane murazi kitwaje ishinga mu Burundi ni muri wa mugambe yuko umuntu utereza kuronka ico fungura ni mupfuka ronka amafaranga. Rero bica bimpa akaryo ko kwiga nanje kagira icigwa ndaba abandi ngene babayeho, tukaba rero twashoboye kugendera ababikora mu buryo kama, mu buryo ubona yuko atari bimwe birondera amahera menshi cyane, mugabo ukabona ko borora ibintu byose. Twarahigiye ibitari bike kuko hariho n'ibiterwa vyahora twebwe tutabona ico bimariye mu bitungwa, dusanga birafise ico bimaze. Nkaho n'icigwa twakuyeho natwe tuzoca tubwira abarundi yuko nk'ico giterwa kibaho mu Burundi, mugakare tukaba twakibona ibisanzwe, tumenya yuko ari igiterwa kiri mu bigaburira ibitungwa, ndetse no kumenya kurima no korora byose bikaba magiriranire. Nk'ivyo twarabibonye aho bashobora korora ingurube mu buryo kama, zikaza zikarya zigaca ziba ziratembera zitaba mu nzu zubakiwe. Ivyo byose n'ibintu twize turabona yuko ari vyiza. Hanyuma duca turaja kugendera rero n'abanyeshure. Abanyeshure twasanze bifashe neza, turafise abanyeshure bashika 16 bariko bariga mu gisata c'ubuvuzi. Muri bo babiri bariko bagira bimwe byo kunonosora ama specialite, abandi nabo bariko barabandanya. Rero nabo nyene baranezerejwe nuko ubu dusubiye kugira gutsimbataza neza imigenderanire bimwe biboneka, kugira ngo n'abaronke ingene aho baza baritura. Mbere ikintu ca mbere yaciye mukuru w'igihugu ca Kiba ansaba nuko vyihuta twokugurura ubuserukizi bw'Uburundi hariya, kugira ngo ivyo twumvikanye byose bishobore kuja mu ngiro bidatevye. Ivyo rero nasanze ari ngombwa mbere ngira akamaro kuri abo banyeshuri bacu, kuko baragira ibibazo. Murazi ko ari igihugu gisanzwe kiri mu bihano, burya kiragira igihugu cyose kiri mu bihano, mwarabibonye si ivyo mu ciga, kiragira ibibazo cyane cyane nk'abo banyeshuri, kugira ngo uburyo abavyeyi babarungikira bushobore kubashikira, ugasanga ni ngorane. Rero abo banyeshuri twaraganiriye neza, barandungikana indamutso ku barundi bene wabo, kandi baranezerwa cyane ko nk'umuvyeyi nagiye kubaraba ndazi yuko baramaze kubiganirira abavyeyi babarungitse, tukaba twizeye ko iyo migenderanire igiye kubandanya neza. Mpejeje rero naragendeye n'ikindi gisata kijanye n'ubuhinga bwo gukora imiti y'ibiterwa, y'ibitungwa n'imiti y'abantu. Ni gisata kirimo ubuhinga bukomeye cyane, nasanze naho bakwiye kuzoduterera, kuko nko gukora imiti itarimwo burya bumara bwica, twasanze bobo ubuvunitse acayiga gucumbagira bace biga gucumbagira, ku buryo nk'ibiterwa vyabo nta burya bumara bwigera bujamwo, haba mu ntabire haba mu miti, byose bimeze neza, ku buryo natwe twabonye yuko ico kigo gishobora kuzodufasha canke ndetse tukaza turahanahana ivyo bahinguye tukabikoresha ngaha mu gihugu
cacu. Rero mpereje urwo rugendo rw'igihugu twaciye tuja mu nama y'ibihugu, umugwi w'ibihugu 77 harimwo Ubushinwa, bavyita umugwi w'ibihugu 77 mugani w'ibihugu 134 babigize. Ubwa mbere bari bakeyi, Uburundi mbere bukaba bwagiye muri uwo mugwi mu ba mbere bikira ibihugu 77 mu 1934. Mwumva ko Uburundi bwinjiyemwo muri uwo mugwi kera. Ni umugwi w'ibihugu bidateye imbere, bitari biteye imbere, vyashaka kuja hamwe kugira bironkijwe bishobore kugira ijwi mu makungu, kuko murazi uko mu bihe vya 1964 isi ntiyari yoroshe, twari tukiva mu bintu by'ubukoroni. None rero iyo nama yarishimikiye cyane cyane uruhara rw'ubuhinga mu iterambere ry'igihugu. Rero twese twarahanahana iciyumviro ingene Burundi nk'Uburundi bwotera imbere biciye ku buhinga, n'ingene twoza turafashanya biciye noneho no kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi. Ibihugu byose rero byashoboye guhanahana ivyiyumviro. Turabona yuko n'ubu tugihanzwe n'ibihugu vya rutura, umenga ntibishaka ko ibihugu bindi bitera imbere, na cyane cyane nko gushaka n'ubutare bw'ibihugu bitaratera imbere bube nk'ubutare bw'ibihugu rutura, nico twaba bashaka kubutwara babukorera iwabo. Nk'ivyo rero twagumye tubazanya tuti mbega ntidushobora gukorana hagati yacu ibi bihugu bitaraja bikiri mu nzira y'iterambere, navyo bigakorana bikagira amahinguriro. Ivyo rero n'ibibazo tuguma tunonosora uko bukeye uko bwije.